ati wahabonye muhira rero karibu icyari kinzanye sikindi sheri wanje yari yamaze kumbarira ati ndetse nagutangira sinema yanje atari muri bwo buryo ndetse muri kumwe na diaspora kuva mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'ije ntwenze gitoro kiboneka inyuma y'agasinema keza ndakuzaniye ubu ritegura kugira subscribe bisigaye twibandanirize ndetse barakwereka muri no sinema afise umukiza Eric cyangwa ati afise umukiza Nasoni na wakarimwo irakoze Soleil na wakarimwo ndetse hari umukiza Eric nawe yasize mu ruhara cyane irakoze France nawe ntumucigwe cyane muri no sinema karimwo ndetse na Sibomana Juste we na wakarimwo neza ndetse na Nduwimana Francine ubwiwe nawe yasize mu ruhara rukomeye cyane muri no sinema Shimira Imana Emery Everine nawe yabaye wa mbere mu gakina we amwe na Brento nuko Skia Minago ndetse ni mu ntara ya Rumonge abakinyi niyo baturutse we kuri Nason TV official gire subscribe ndetse nagutanga turi muri bwo buryo dutanganye n'umwe n'umwigeme uri gusoma Bibiliya yamara uza wubahe umuntu usoma Bibiliya kubera ko intsinzi ya mbere nukuzoba afise umwete kurundi ruhande baratwereka umukobwa ko yurira gasobanuye kavuye muri Akimu Production yamara ibi birasobanutse tu umukunda Imana uyu nawe ntakunda Imana ibi bintu kubera ikiba bitweretse muri buno buryo bantu we ndetse batwereka umumama ndetse uyu ni ndetse ndetse uyu n'umuvyeyi w'aba bana babiri we ndi gusoma Bibiliya ndi gusoma ijambo ry'Imana nanje ndekwirabira gasobanuye ka Akimu Production we mfise akantu ngomba kubabwira mwa abana mwe abana banje none rero abana banje ego sha mama nuko swanye no yasize mu bintu rero ndandora ngo ndabahega abane banje ngira ndabahega hunda namura abakobwa batagase bivyuki ubukwe mocero ngeneye ko mukundana n'abahungu umva bifise alarivuze bifise aho bava ngeneye ko mukundana n'abahungu bafise amahera kandi bafise bava sa umva yariye gute je nk'umukobwa nakiriye agakiza mama Uwimana izonzanira senga niwo nzokwakira batwira ku yindi kata batwereka abahungu babiri nabo bicaye ndetse ubuzima bw'abacanze ariko gusa ngo sinzi ko ari indoto ngo cyangwa ngo kwirekwa uyu muhungu yeretswe ikintu we kuva mu gatondo ari ikintu nagwishije inshuti yanje jewe mwijoro buriya Imana yanyeretse ujya mukobwa turirimbana muri korale Imana yanyeretse twamaze kurushinga bamaze kurushinga gushinga mariage we uko nyene niko warose mama je nacho fise no bivuga mama je cyo kintu wambwiye nacho fise no bivuga ko wewe nyizere ntuzomara marakwira ko ndi umukobwa utagase ndibaza uranabibona komeze neza ko nzokuzanira umuhungu ufise amafaranga rekana no yishinga ibintu by'amabibiliya ngo muri rekana no yishinga Bibiliya yamara ibi bintu ntibibatsitaze mw'abantu mwe mama akeneye yuko abana bazobaho neza bafise abagabo beza bafise amahera ariko umukobwa umwe mubwete jewe nzokwemera ivy'Imana izonkorera tuzobibona ivyawe sawa tuzobona ivy'Imana izogukorera yuko izokuzanira umugabo ufise amafaranga ndabibona nka mama wanyu je nka mama wanyu rero nzobibona tugaruka kwikota yabinyeretse nyine ndimva ni indoto ndikunda rota Imana yabinyeretse ndimva ati ni indoto ndikunda rota navyo vyamucanze ndashobora kurubeshi ivyo birashobora kuba rubeshi kubera ko umuntu wese urota ntibikunda gushika musore oyanye muhungu Imana yabinyeretse Imana yabimweretse neza mu Kirundi irabimwereka mu Kirundi apana mu Gifaransa usari kibazo mfise ikibazo kimwe bazi bajya abantu ko batunga bajya bafise amahera ariko uyu muhungu ngarakenye esekera nuko gwabandi nzogwinjiramo gute ni nkwabariya urujya rugo gwabandi nzogwinjiramo gute ni imyambaro nambaye umenga iracereretse Imana yo kaviguhindurira gusa ndabizi yuko Imana ari kintu yo guhindurira ko afise amafaranga kubera ko afise amahera watamahera ufise uzohavamo kuha ubumva bazohavura bamuguha none wa musore we
ibintu byose no gusenga ibintu byose no gusenga Imana izobikora kandi Imana izobikora Icizere. ndafise icizere muri jewe yo ko Imana izobikora tugende dutebike yamara intsinzi ya mbere mubonye imiryango ibiri itandukanye mama keneye yuko abana bazomuzanira abahungu bafise amahera kugira zore yokora kana yamara uyu muhungu nawe Imana yamweretse ati na turafise umukobwa turimbana muri korari nawe turamumenye izina yiwe nawe uwo mukobwa nawe Imana yamumweretse gusa uwo muhungu ntafise amahera kandi mama afise abana babiri batandukanye ndetse umve wemera tonde ndetse afise abana babiri mama umwe no wisi ndetse uyundi niwo mu rusengero ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye mu bimenye umuntu usenga n'udasenga ko ari abantu babiri batandukanye turi ku kazi barakwereka umuhungu yeretswe ndetse yagize indoto ari gukora ikiyede disi birababaje ngakiniye gutunga umukobwa mu bakire akora ikiyede ibi nibiki ese indoto izoba iyo ukuri canke indoto izoba y'amanyanga disi birababaje ukwicurikira ko umwana w'umuhungu akeneye mara amahera tu namaze kurambirwa tu n'ivyisi ati muhungu n'ingorane ndetse afise umugenzi mwiza amushigikira mu maganya ndakubwira ikintu kimwe rero umusore ubu bukene nukuri sinzobwemera kuzobuguma ndabusabira ego na yanzu ngo ndakose yanzu bagira abansohore ibaze disi ibintu vya mbere bibabaje we none nkuba gusoye musore wocu jahe nanje ndiko nimvira ati nduca ngenda hehe nabo amafaranga bariko baraduhemba no butumarira uvuze ucakiro c'umuceri ndetse bahembwa amafaranga atakina bamarira nikyo c'umunyuko cyane ndetse uguze ikiro c'umuceri hayira ubibona tu ngaha muzi kwimana amafaranga dukorera ku munsi ubona woronka amadesiyo yose umuntu abakene hamwe ikibazo mfise ego zorongora gute ibaze rero ngo azorongora gute amafaranga afise nyamara akazi bakora k'ikiyede kabahemba amafaranga make cyane ibi bintu mutanga kubisengera mwabahungu mwe bose ntibazi ukuntu bizogenda kubera ko intsinzi ya mbere no kugira urukundo nirizuba ibaze rero izuba reka gukubita neza ugahemba amafaranga atari ya nyayo nukuri yamaze no kurambirwa yamara nuze wihebure kubera ko Imana ntawe utanga Imana kwihebura rero icyo mukimenye neza na neza uyu musore ubuzima buramucanze kubera ko kutagira amafaranga afadika yamara gusa bikomeza kurindira gusaba kurindira kubera ko nuzi ejo bizogenda gute tugaruka muhira kuri babiri aba rero ndabakunda cyane bivanye no kunara abantu babiri batandukanye umwe ni w'ijambo ry'Imana wundi ni wundi w'umuziki ati ngo tugende tugahonyore twagiye hari uri kararondera icyo arondera uyu mukobwa ndetse soso nice we turamumenye umukobwa ni nice ivyo birakuraba ishinge bibiri yawe ndakwingiye wewe uri umukobwa umeze uko kwambara gutugiye he ati wewe ishingiye bibiri yawe nizo kurongora iyo muzi wambaye wa mukobwa vyumve imeze nabi no yirengana mu bantu yamara afise akantu kubukizwa cyane uyu mukobwa ari kurondera amafimbe guca mu bantu uri gusa wambaye nabi guca mu bantu uri gusa wambaye nabi birakuraba ivyo nibikuraba muko uyu wowe rero wo kwisi uyu rero no tuba dukeneye yari kurondera marinete ye birakuraba ivyo nibikuraba ndekani tetwa yamara batwereka undi musaza yicariye yamara uyu muhungu nawe reka mvuga ibigwize nawe ni wundi muntu nawe ukerebutse muri ako kanya umuhungu yicaye ngaho imbere ye yabonye abantu babiri b'abakobwa batangiye umuhungu aratangara yarebye inyuma abona yuko umukobwa afite cya kintu bitwa ati ngo tugenda turabe ko twagikora uyu muhungu aramiramiye yitwa ndetse barakwereka ingo hano ndakubaza igituma woringana umuntu ntandamutse we uyu muhungu ari muri babandi bakunda ivi na ivi kabwombo urabizi ko atamenshi jewe ngomba nkinira idiri y'ukuntu ujya mu kuba twavugana jewe nkeneye ko tuganira gusa kandi imisyo ndagufise no kuganira dukundane ndavya nyabyo none abakobwa nk'abajya umuntu yobaronka gute wowe udacoye amafaranga iki n'iki se
wewe wabonye kijya gisusu agashiruka buti wowe akunda guhena agashirika butere ariko kubanguka gukwikirana kwanza rujya mwana ndamukeneye gikora uko nyene nabikubwiye zo message uti mugabo urazi ko umunyamanyanga wowe umunyamanyanga ukoresha utimpuzu z'abantu uratira impuzu ibirato imiduga abana babandi bikarangira ntagushiriye mbega wowe ugajya naguciriyemo ura wakunda amafaranga utamenze gufisa amafaranga wo muronka wowe ni hehe woronka umwana w'umukobwa utamubeshe ko ufise amafaranga ako kantu barakavumbuye abahungu batereta we wewe ndazi ko utagotwa kiniyo diri ndaguhaye unzanira ujya mwana w'umukobwa kuko afise gisusu iyo amara uyu muhungu abangamira ibirimwa by'abana b'abakobwa we ese ibi bintu nebiki iyo amara ati gusa vyibuka yuko mushiki na mushiki we babiri bavukana umwe ntibahuza bivanye n'ukuntu umwe yambara nabi amanyanga yoshahera ati umukobwa yonyemerera ngo amanyanga ngo no yagabanya amanyanga Eric ariko gusa ngiye yakamanye ntigata ngo ni umwana mwiza disi ndetse uko amasaha agenda yicuma tuze dukunda twushobora guteza imbere ndetse dukunda n'ibyacu Tunde, sikia. Yamara mukobwa baramubwiye ati we mukobwa ati ndonderera umwana ngeneye umwana ashushe tubikwirikirane. Sikia, minago. Ndetse ni mu rumongano twibereye muri kano kanya. Tuko turabikwirikirana. Mu gihe babiri bamaze gushwana, tugaruka hakuno kuri wa mungu keneye kurongora. Uyu mumere kiragenda yataye amafaranga hasi uyu muhungu arayabona nta gisambo kiruka cyangwa umuntu akenye. Ndetse uyu muhungu afise umutima mwiza. Ati mugeza aje imbere wa mama we mukurura amahera ati wori umusuma mukeneye kuyanyiba uya jembo nyakoroye cyenda yatora wa mugore uvyumve uyu mugore ashobora kuba afunze mu mutwe we yavuyeyo gute we wansofye wumvise umugore wo mu kinama shamuhungu tugaruka muhira kuri nice ndetse na musaza we bari kuganira ati bimeze neza ma bimeze neza di urakunda gusoma Bible kenshi urakunda gusoma Bibiliya cyangwa uri mu kuba apotre cyangwa uri kuba apotre wo kuvuga ubutumwa mu mahanga urakina comedy musaza kumbe wa musore umusoma bigeze hiyo mereza amahera yanje urabona amahera yanje mbese nigire wagisuma we yamara uyu mumera nafunze mu mutwe umuhungu amutoreye amahera ho kumushimira amwituye nabi ibi bigisha kizire gusuzugura umuntu utaremye we kubera ko n'Imana ubwayo nidusuzugura cyane naho rafisi kibazo nta kibazo ufise uzoncoresha tundazi zo mucoresha ujya mutipe ndazi iki niki yamara bakora yaga kubintu byerekeye ubuzima cyangwa nawe uzavuga ati umugabo wanje ni Yesu wakumvise yuko namusaza bakamubwiye ati yo kushira kumana cyane ati cyangwa umugabo wazo wa Yesu yamara ibyo bigira bake sinze nk'abakobwa bo mukinama umukobwa wo mukinama akubwira ati jewe ko nosenga Imana nemera kugenda gukesha muri mukabari kugira ngo abikwirikirana yamara dufise umuhungu yitwa Nason uwo muhungu yitwa Nason nyene ndetse yamutumye amazi muzanira amazi urana ko kakari mu kazi ndetse ari kubikwirikirana akantu kakanyota abantu nka twebwe dukoreka nanje fate ku mazi urakoze ubikoze neza uraze guserepfa ndabona gusengera abahindero nziza rero ico womenya rero n'umuntu wese asenga kwishengero rye bamwigisha kugira umutima mwiza rero uko amasaga ndayicuma niko turagenda dusozera agaseri kacu ndetse iyi ni episode ya mbere bayitwa to diaspora ndetse kimenyimenyi wagiswe rya zina ryanje we ibaze kuba uri umugwaruka ukora cyane abandi bakwigiraho bakaronka inspiration ndetse izina ryanje ryo muri diaspora byatanguye kugaragara mu gisagara cya Bujumbura canke mu mingi itandukanye kubera ko ndugwaruka utumika ukora cyane ubwo rero tuko turakomeza we iyi ni episode ya mbere kabiri gatatu kanira hari kuri Nason TV official ndetse bakwereka inshuti iraje kuraba mugenzi we uyu ni wa mukobwa batuma amasoso sinje kukurambira burya rero arafise ikintu cy'ijambo wa mutipe kwigisha byo bihe no mutipe wa muhungu mu diaspora baramutelefone ati manze mureke ntange inkuru niyagire n'inshuti umviriza ujya mutipe yambwiye kagukunda
aburukundu bikubwira Kege twari kumutuvanya carambira atujya mukobwa ni mwiza ndamukeneye ndagerageza tonke kumubwira ngene urume ndagerageza kumubwira ko ufise n'imico myiza yo gutanga wa mwana w'umukobwa soso ntuzungwishe hanze soso ntukore ikosa ngo umara amazi umviriza parashushe ujya muti parashushe mwana mwiza ni umwana mwiza soso umwana yikundira siri bakunda istire yawe urabona ukuntu utagase kinyuma arakura kubwinyuma yarakuravye cagiye ku gisoso vuba mariage vuba rero vuba murakora kamariage soso ntumara amazi kandi ndagiye ndiko ndihuta nigende mama ari we yishakira n'ukuntu mama yikeneye umuntu afise amahera amafaranga ashura tomboye afise amahera uratomboye wa mukobwa aca kubakira na etage ndakubwira mama sije mbona mama araje ndamubwira ko narose mu diaspora ufise amafaranga reka ngende je nasize mama ari kw'isoko reka ndaguherekeze ntuzungwishe hasi yamara ikintu cya mbere tubonye umukobwa ngo byati warose umungu mu diaspora ndetse uwo mungu mu diaspora ngafise amahera umukobwa ati sije mbona ati mama araje ndamubwira ati ko narose wa muhungu wipfuza afise amahera utacikwa na episode ikurikira iki gice cyari gice kimwe igice cya kabiri kirahari ibisigaye naho muri kumwe mu diaspora twenze gitoro kimwe kabisa cya Bujumbura udacikwa n'ukuntu umukobwa azotanga inkuru kwa mama ati narose wa muhungu ufise amafaranga erega mama yabatumye ikintu kitoroshe kwironkera abantu bafise amahera n'ibintu vya mbere vyiza mu buzima rero niyo ntsinzi ya mbere barakwereka ndetse kicari gice ca mbere kandi uragize neza ko wana biravye turindire turabe neza ukuntu aza kubwira mama ati mama narose umungu afise amahera